narasubije amaso inyuma ndaraba ibihugu biteye imbere kuko ubu dukorera kumbona kazoza turabiyo tuja. Ibihugu byose byateye imbere nasanze ari ibihugu bitirirwa birazembagira iminsi yose. Genda murabe igihe ibihugu byose tubona ko biteye imbere byatereye imbere kera na demokrasi ntihari bwaze harabami. Ni murabe no muri Afrika igihugu batirirwa barahindagura inzego uko bukeye uko bwije nico muza gusanga giteye imbere. Utahana igikombe ubwo muvuga uti nije zotahana igikombe mugabandi ntibaca baheba guhiganwa ngo nuko hariho umugwi uzotahana igikombe ahandi hoho umukino ntuba wabaye. Hariho abandi bavuga bati ntitwota umwanya. Nivyo abo babivuga baba babonye ibihugu bitigera bija mu matora. Hari ibihugu bitigera bija mu matora kandi muzosanga biteye imbere babayeho neza nta ryane usanga bafise. Abene gihugu nibo bitorera bo nyene ingene igihugu cyabo corongorwa. Hari nabandi rero bavuga ngo sino yajamo nzotsindwa ngo ndazi yuko ngo hari nabavuga ngo bazoyiba. Naganda babwire yuko narasubije amaso inyuma ndaraba ibihugu biteye imbere kuko ubu dukorera kumbona kazoza turabiyo tuja. Ibihugu byose byateye imbere nasanze ari ibihugu bitirirwa birazembagira iminsi yose. Genda murabe igihe ibihugu byose tubona ko biteye imbere byatereye imbere kera na demokrasi ntihari bwaze harabami. Ni murabe no muri Afrika igihugu batirirwa barahindagura inzego uko bukeye uko bwije nico muza gusanga giteye imbere. Mushake murabe haba mu karere wacu musanga kiriko kiratera imbere. Mushake murabe haba iburaya habe hariya muri Aziya nivyo bihugu bitera imbere. Gufata ayo mahera jewe ndayikenereye murumva nk'ubu mu mashure nimwiyumvira ibitabo biri mu miliyaridi 80 ingene bingana. Muvyiyumvire mugabo handakazanye kugira ngo mukinovore. Erega iki gihe ni cinyigisho nyereza amatora. None amatora dushoye kwitunganiriza ku mutumba nta nuwo kwiba kubera turazinanye nta wotora kabiri turazinanye. Abashinga amateka ntizopfa tutoye abashinga amateka bashika igihumbi mugaturi miliyoni 12 zirenga ugasanga imitima iri mu mutwe kubera iki aho gukora nguzurye wakoze ushaka kurya uhembwe gusa bagukoze mu ntoki. Ibi byose ni vyigwa tuza turagerageza kuraba amahera yo ni muyazane uko amatora nigwanyu. Ndiko ndabereka ayo mahera ko ejo twahisemwo nukuvuga ava mu makori n'amatagisi. Nta muntu ashobora gutanga ikori atigeze yunguka. None rero hari byo twahisemwo nidukore cyane duce rutanga ikori kuko twungutse. Amahera ava mu makori n'amatagisi. Itagisi kugira ibeho nuko haba hagiye abantu gusuma. Kugira usume naho bufise amahera nararondegwa. Tuze rero turaraba mwene twa rutambamye nk'intambamye y'uburyo Jesse numva twoyikura mu nzira. Iyo amahoro twarahejeje kuyikura mu nzira intambamye ijanye n'amahera aho twoyikura mu nzira. Nibaza yuko umugwiseni mu byo bazoza barayaga n'abere igihugu muri izo nyigisho nico kizojamwe ingene twogabanya amahera ajanye n'amatora. Tuze turagabanya kuko igihugu cyose kirafise ingene citunganya. Ingorane zindi dufise nuko umenga amatora sa y'abarundi n'ay'abanyamahanga ngo abanyamahanga bongaya ngo abanyamahanga ngo bategereza kuyemeza. Ninde yakubwiye ko amatora y'abarundi yemezwa n'abanyamahanga? Yemezwa n'abarundi nyene. Muga kubera twamenyereye mukoroni ko ntarabona abafaransa barabatumira ngo nimuze kugira observation y'amatora gaye ntibarigera babatumira. Twebwe umenga twigiriye amatora iwacu dutegerezwa oni yemere. None oni iyase twebwe abarundi tuyemera. Ingorane nizi ingorane ziri he ntituraberera amahanga twe turaba abarundi. Hariho ibihugu bitigera bija mu matora ko mbona muri oni duhurirayo kandi batigera baja mu matora.
hariho ibihugu badaharura ibiringo ko namabona duhurira muri yoni mugabo ukazubona murumva ngo tutagize uku ngo abazungu ntibazovyemera ahubwo avuga uti abarundi ntibazovyemera kuko nivyo abarundi amatora niko kwikukira nyakuri nari wacu ni twebwe tuyemeza kandi ivyo twemeye nta numwe ashobora kwibeshuza n'ingene igihugu gitwagwa kandi abarundi nze ndabakebura je mporambaza nti mbega umunyamahanga arafise uburenganzira bwo gusuzuma amategeko y'u Burundi kw'igihugu cyose citorera amategeko ajanye n'ingene kibayeho ukazumva umunyamahanga gwibwirizwa shingiro ryanye ariraba kwiki kwari giwacu narabi giwabo hari abantu muranza mbona ngo ngiye kwitwara ngo mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko ngaca ndabaza nti mbe baje bacamanza barashobora kuza kugira interpretation ya code penale y'u Burundi canke code civile nta burenganzira bifitiye tureke kuraba amahanga ni turabe twebwe nyene abarundi amatora nico kimenyetso cerekana ko twebwe ari ivy'abarundi itusubire rero kuza turakora ngurumva ngo bambonye bakubonye nivyi wawe vuga utabene gihugu bambonye nevyo amategeko nibindi bikunda gutera intambamyi amategeko murazi yuko nta rukino rutagira amategeko naho bitaba vyanditse amategeko ariho bavuze ko amatora atangura 12 mu gitondo ni 12 no mu gitondo bavuze ko arangira ku mugoroba 12 arangira 12 we wacere ukazi nyuma 12 ntubaza wareza amategeko muhora mubona no mu rukino rw'umupira w'amaguru horoje hari abaja ku ruhande baca bahanwa tumenye gukurikiza amategeko mu bijanye n'amatora kuko ata discipline ihari ntibikunda mpora nkunda abantu bizindukira bagatora bagaca bigira gukora mu nyuma akabazago mbe ntibirahera ngo garuke kuraba ingene baharura barizindukira burya tuzindutse neza sinavuze ko amatora bera ku mutumba none ku mutumba ni birometero bingahe twoshobora kuba saa 6 twese twahejeje gutora umutumba bakaba bafise icegeranyo bagaca barungika kw'izone zone agateranya agaca arungika ivya zone nazo zishitse mu komini gateranya gacirungika mu ntara bagateranya intara uko ari 5 mukaza mubona twabihejeje vyose nta kintu kigoye kirimo reka rero tureke kwishiramwe insinga tureke kwiboha mu mitima ngo amatora araje tubikore n'umutima wugurutse uri mu rukundo kuko twe twikenereye yuko igihugu cacu kibandanye urugendo rurora kwiterambere nta gikorwa rero kitagira amategeko aha rero cyangwa cyane cyane abanyamigambwe kubera nibo bakinyi bakuru mu gukina rero hariho amayeri abantu bagira amayeri bava ngo nakajede ngo guhinyanyura abanyamigambwe mwumve yuko amategeko y'urukino ateza kubahirizwa kandi abakinyi ntibaca bankana kuko twese turiko turoderera igihugu ayo mategeko aturaba twese atanumwe avuyemwo rero twese tumve yuko mu rukino twokurikiza amategeko atakuyaca ku ruhande umugwiseni rero burya kuraba urenga amategeko ukamufatira ingingo twavuze tuti uzobona ikosa ribaye arivuge aho nyene kubera iki barindira kuraba ivyavuye mu matora kugira bavuge amakosa yabaye uribonye rivuge utazorivugira ngaho yaribonye ntazahengere bahejeje kuvuga ivyavuye mu matora ngo avuge ngo haharabaye ikosa kiretse avuga ati mwanteranirije nabi iyo bavuze ibyavuye mu matora mu bisanzwe wewe urateranya ukavuga uti je mwanteranirije nabi muri iyi komine na Rosaya muri iyi Ndonkyaya nteranije je mbonaya bagaca gusubiramwo bagasubira guteranya muga kuvuga ngo hariho ngo watoreye uwundi kandi warabibonye ntucu bivuga uburi umugizi wa nabi nawe wewe uburi ntovyi mu matora mu 2025 hariho abantu bavuze ngo amakosa yabaye ku tuzu tw'amatora ndababajije ntimbwira hariho kugira ndabitohoze ntibigeze bambwira gushika n'uno muzi hariho naho bambwiye ngo amatora ngo yatanguye ngo saa 10 hariho umugumwe wabivuze ngo ahantu ngo amatora yatanguye saa 10 ngo 12 ngo amasanduku yari yuzuye ngo ku buryo abatora bataronka aho bashira amakarata y'amatora ndababaza ntimbwira hariho
kugira ngo je kugira itohoza gushika kuri iyi saha ntibarigera bahambwira vyerekana ko baba ari abantu bashaka gusambura igihugu bashaka gutera uruhagarara mu gihugu ku binyoma. Ivyo navyo nyene tuvyiga ingene abantu bazohanwa abantu bashaka gutera uruhagarara mu gihugu kubera kubesha. Wavuze ko uzoja kuba inderezi, vuga ukuri ureke kubesha ngo jewe ngo kubera rero ngo bavuga ko atawunegamiye ngo reka mbeshe igihugu kije mu mudugararo ngo amatora yagenze nabi kandi yagenze neza. Umuntu yazobona ahantu habaye agakosa na gatoyi amaradiyo ntihari naca bivuga ubwo nyene kugira ngo tubitorere umuti ubwo nyene. None abahejeje kuvuga amajwi tuzoja kubitorera umuti gute? Uwo muntu abivuze aba ari umugizi wa nabi abashaka gusambura. Ibindi bibwiye cyane cyane aba observateur mu bamuhari kuko ni mwebwe baranzumeni ni mwebwe muca mubwira se ni muti bimeze nuku tubihindure turabingere tubikosora. Mwebwe muri mu mashira hamwe yigenga muvuga ko mudaharanira ivyicaro vya politiki mugabe yo wemeye rero kubindongozi yiyemeze. Rero nagira sabe abantu binderetse mu matora mubimvuga kuri kuko ni abanyepolitiki bo bahaririye mwebwe ni mwebwe muca mufasha seni mu guca urubanza. Ntimuze rero kuvuga ngo tuzorucira mu gihugu hariya nimubaze murucira aho habereye amatora kuko rubaza rw'itongo ruciribwa kw'itongo nyene muvuga muti ku mutumbuyu amatora yagenze nabuku tuyakosore. Erega yagenze nabi turashobora no kuyahagarika tukayasubiramwo mugabe muvuga hariho. Nsabe rero abantu bazoba barabuze amatora mwe muragira ikintu kimeze nka tableau ku mabiro yose observation ico mwabonye ico mubonye muca mukivuga ngaho uti naha. Ari rero najyanda babwire seni nababwiye ko ari umuhagarikizi w'urukino mugurukino no rw'igihugu haje umushikiranganje w'intwaro yo hagati ni wajejwe amatora kwizina ry'igihugu niwe abijejwe ni wajeje igisata kira amatora. Seni nayo numuhinga tugenda kugira agende guhagarikira urukino. Nico gituma aba mu mugambwe ataba mu mugambwe twebwe dukeneye n'umuntu ahagaze neza nk'umuntu w'umuhagarikizi w'urukino. Nico gituma nguma subiramwo umurundi wese abahagarariye amatora kuko nayiwe. Iyindi ntamamye nabonye ni y'abantu bigora ko bemera ibyavuye mu matora. Hari habo bigora kabisa nk'ubu bamaze no kwitegura ngira ngo nitangaza zaramaze kujyandika. Hariho nk'ubu wamaze no kwandika itangaza zosohora kubera mu mutwe we biramugora kwakira imbuto ivuye mu byo yarimye. Abanywanyi bawe barashobora gutora uwundi muntu kubera iki we wazanye umukandida mubi. Urashobora kubura umugambwe ufise abanywanyi benshi ugacuza n'umukandida mubi yo nta kibabuza ko bitorera handi. Kandi nagira mbwira abanyamigambwe yuko bajya abanywanyi samahera ufise mu mufuki wawe uvuga ngo baranyivye uza wumva umunyamugambwe ngo baranyivye abantu ngo banyivye abanywanyi ninda kubwiye ko bajya ari intama wowe ufise. Hariho abazi ngo n'udukwavu atungiye mu nziwe bajya abanywanyi n'abantu hageze gutoratora hashaka. N'umugambwe uri ku butegetsi ufise abanywanyi benshi mukazana umukandida mubi muzotsindwa. Abivuze mukazozana umukandida mubi bo baranka kumutora neza. Kwemera hintayishize rero n'ikintu cyambere gikomeye kuko iyo urimye iminsi yose uvuga uti nzokwakira ivyeze. Nico gituma saba ko atamurundi yose bamatora. Usivye amatora abandi baragutorera kandi bakagutorera ikigaba. Nico kibabaje rero kuko bagutorera utashaka. Iyo baba mushaka uba waje gutora kandi rero uwo batoye aragutwara naho utamutoyega. Gusiba gutora burya wowe nyene uba winyimya amahigwe. Hariho abantu basiba gutora kubera ubugaba gusa. Genda ufume uvuga uti ndamwase. Reka navyo biremewe ukagera ukavuga uti ndagiye muga uyu sindamutora muga gusiba ubuvuze igihugu ntikironka indongozi. Gituma ndabasabe aho muri mu kibano muhanurane muri inzi nyigisho cyane n'amatora hanurana mwese kugira ngo ntagire ntumwa zosiba kuja mu matora kuko wase kugenda wiyatsa uburenganzira mugabo utumye wowe nyene uzokwamana agahinda iyo batoye ubudashaka uzokwamana agahinda ni handi uvuga ngo wese nkwemera. Umuntu niyagomba ibanga ryo kuba umubwiriza azoba yipfuje igikorwa ciza cyane
namwe rero gaho wifuza kuba umukuru w'igihugu aba yifuje igikorwa cyiza cyane kuko umukuru ni iteka Imana iha umuntu ngo azoba yifuje igikorwa cyiza ngo nico gituma ategereza kuba kuko ico gikorwa cyiza ntiwogishobora utari biga rero umutumwa Paul yaciye avuga abashaka kwitoza rero abashaka kwitoza ndababwire ibintu byiza kugira ubumubwiriza ubwa mbere aba ari umuntu azira kanenge abakandida mutagure rero mwiyumve abashaka kuba abakandida bafise icipfuzo cyiza cyane mugabo bategerezwa kuba ari abantu bazira akanenge ngo ategerezwa kuba ari umugabo w'umugore umwe gusa mwavyumvise bamwe bafise abahabara ku ruhande kuba umukandida burasokora cyane ubihebe bose ushire ku ruhande ategereza kuba ari umugabo w'umugore umwe gusa ategereza kuba ari umuntu amenya kwigerera atagira umutima muke hariho abantu bafise ameru utegereza kumenya kwigerera ngo ategereza kuba ari umuntu w'ubwitonzi umuntu w'ubwitonzi rero ntibyoroshe mwumve abashaka kuba abakandida ngo ategereza kuba ari umuntu yikwije ubupfasoni aregasha nk'umuntu aborerwa akagenda aratebagara mw'ibarabara aba yikwije ubupfasoni oya ngo ategereza kuba ari umuntu akunda kwakira neza abashitsi akundana aba ari umuntu akundana afise igishika afite igishika abandi uwo niwe akwiye kumubwiriza ngo ategereza kuba ari umuntu azi kwigisha ngo ategerezwa ngo kutaba imborerwa canke umusinzi bimwe nari mpejeje kuvuga ngo ategerezwa kuba afise impuwe ntagira amahane ntagazwe n'umwina w'ivyisi ntiyabuze abari bafise umugambi bace batavuga ati ndasokoye kabisa umuntu afise umwina w'ivyisi ntushobora kuja kumuha nk'ikigega yo bimara vyose ngo ateza kuba azi gutunganya urugo rwiwe no kuzigama abana biwe mu bugamburutsi no mu bupfasoni gutora umuntu umurabira no ku bana biwe ukamurabira ku rugo rwiwe ibyo tubisanga rero mu ikete rya mbere umutumwa Paul yandikiye Timote ni ikigabane ca 3 kuva ku murongo wa mbere gushaka ku murongo w'indwi muze muhasome kugira ngo ushaka uzo umukandida abanze yiha amanota wenyene kabona wihaye 10 ku 10 uzucumira ko abene gihugu bazoca baguha 8 ku 10 uzobutaye 80 ku 100 umwe wese rero ni byiza kumenya kwisuzuma aya matora tugira tuje mu mwaka uza yoba amatora atagira akanenge abarundi bonyene bakayashima ntimuze muri abanyamahanga muraba abarundi tuyitegurire neza duhanure uwo mukandida tubonye atawe tuvuge tuti ntiwirigura aja kugira forfait shirikira abandi wewe ntuze ko tuhanurane tuve ko turi mu muryango twe turiko turondera uwo tuje imbere gusa kandi abona iyo atujana tuzoba duhimbawe mu gihe twarose uwo tuje imbere atwereka iyo tuja tutazimira kandi ashobora gutuma twese twitaba amatora ntagire n'umwe asiba ariko dusabe abanyamigambwe canke abigenga bazokwitoza babanze bonyene birimbure bigishanye ariko vyose tubikore umutima uri munda turi mu bugwaneza dusabe yuko ata muntu numwe yosiba amatora kandi ntagire umaramara ngo noja mu matora ngo notsindwaga nazo yere ntagire umaramara hari abantu babonye ngo kwitoza kwa mahera ni menshi ngutanga amwe y'ingwati mugabo ntibaharuye ajya amabirete ndovota y'amakarata baguze kugira utogwe agugwa ngahe agugwa ubusa kurajya amahera y'ingwati wazanye none uze gutesha umwanya igihugu emero yataje kuko ni waronka amajwi menshi bazoya gusubiza wagiye naho gusondeka reka ajya amahera baguze amakarata basi bigarure ko nadukeye wagiye kubesha ajya amahera wazanye ni yacagura ajya amakarata basi igihugu cigarutse nadukeye kuko wagiye kubafitinisha baza gutaga amahera ataco bariko barayatangira ntagire rero uvuga ngo urumva ngo naretse kuja kwitoza kubera ajya amahera ajya n'ingwati
warose amajwi meza barayagusubiza. Ubonye rero atamajwi uzoronka isi ibirutora abandi. Ariko rero mumenye yuko kwitoza naho utsindwa ntuzuvuye ngo ndamaramaye. Igihugu kiguma ari cya kindi nyene. Ngaha kuri iki kibuga kugira ngo dutanguze icese inyigisho zijanye no kwitegurira amatora, na cyane cyane itora ry'umukuru w'igihugu ritekanijwe mu mwaka uza 2027. Nariko ndiyumvira nti mbega aho twaherereye twiga inyigisho zijanye no kwitegurira amatora ntituramenya. Nasanze hariho n'ubundi abo buca biga ingene batora, kuko mu mwaka uheze hariho abari bafise imyaka 17 batari bwagere gutora, none ubu bageze. Abo rero barakeneye nabo nyene kwigishwa ingene botora n'ingene bitegurira amatora. Izi nyigisho rero nivyo nibo kwiga bonyene zizohabwa abenegihugu bose muri rusangi, ariko cyane cyane hariho imigwi itandukanye igize igihugu cy'u Burundi. Nibo bategerezwa kwiga kugira ngo bategurwe kandi bitegure kuzokwitaba iryo tora ry'umukuru w'igihugu atanumwe akumiriwe. Kubona rero mwaje munganuku ni ikimenyetso kuri twebwe cerekana agaciro umwene gihugu mu Burundi aha demokrasi muri iki gihugu cacu. Amatora n'uburyo abene gihugu bahitamwo abayobozi babo atagahato katagitsure, bakitiramwo uwo babona azobagirira akamaro baravye imigambi yiwe ashira imbere. Amatora twavuga yuko ariyo nkingi ya demokrasi n'ubutegetsi bwubahiriza amategeko, kuko atuma habaho ukubisikanya ku butegetsi kandi mu mahoro. Nkuko biri mu ibwirizwa shingiro rigenga igihugu cacu, intwaro ya Repubulika y'u Burundi ikomoka ku bene gihugu, nibo bayishinga kandi nibo iharanira. Mu ngingo y'indwi y'iryo bwirizwa shingiro nyene niyo itomora ko abene gihugu ari bo soko ry'ubutegetsi mu gihugu, nibo bitorera ababaserukira ngo barangure amabanga y'intwaro, canke bakifatira bo nyene ingingo zizorongora igihugu biciye mu matora. Abene gihugu rero nibo soko vya vyose, kandi abene gihugu iyo tuvuze abene gihugu hariho abazi ngo n'abatari mu nzego z'igihugu. Na jewe ndi umwene gihugu, umusitanteri n'umwene gihugu, umushikiranganje n'umwene gihugu, umushinga amateka n'umwene gihugu. Twese rero abene gihugu ni twebwe turi isoko y'ubutegetsi. Kuba isoko rero no kuvuga yuko ni twebwe dushiraho inzego twifuza ko zoturongora. Tumaze iminsi tuza turaganira n'abantu hirya no hino. Hariho abantu bavuga ngo nta kamaro ko kwirirwa turaja mu matora. Nasanze babivugamwo ku mvo zibiri. Bamwe bavuga ngo none ngo twirirwa turaja mu matora gute, ngo kandi ngo bavuga yuko uzotsinda tumuzi, ngo twirirwa turaja mu matora kubera iki, ngo kandi ngo yamaze kumenyekana. Iyo hageze ihiganwa nta mugwi n'umwe mu nkino utavuga ko uzotsinda, ndetse n'uwama utahana igikombe uguma uvuga uti nije zotahana igikombe, muga abandi ntibaca baheba guhiganwa ngo nuko hariho umugwi uzotahana igikombe. Ahandi hoho umukino ntuba wabaye. Hariho abandi bavuga bati ntitota umwanya. Nivyo abo babivuga baba babonye ibihugu bitigera bija mu matora. Hari ibihugu bitigera bija mu matora kandi muzosanga biteye imbere, babayeho neza, nta ryane usanga bafise.
abenegihugu nibo bitorera bonyene ingene igihugu cyabo corongorwa. Hari n'abandi rero bavuga ngo sinoyajamwo nzotsindwa, ngo ndazi yuko hari n'abavuga ngo bazoyiba. Naganda babwire yuko amatora ni igikorwa ca twese kandi dutegerezwa gucungera uko bigenda kose. Nico gituma rero atanumwe yohiga imanga iyo hageze igikorwa c'amatora, kuko niyo nzira twebwe abarundi twitoreye. Ayo matora rero ategerezwa kugirwa ku biringo bizwi mu mwidegemvyo kandi hubahirijwe amategeko, ku buryo abatora bose bashobora kwitorera ababaserukira, bose bagafatwa kumwe atawimiriwe, kandi byose bigakorwa ku mugaragaro, bigatuma hashobora kuba ihiganwa ribereye mu vya politiki. Amatora si igikorwa gisanzwe, n'umwanya uhambaye aho abenegihugu baronka akaryo ko gutanga iciyumviro cabo kiri ku mutima, duciye mu kwitorera na cyane gutora ingene igihugu corongorwa n'abakirongora. Ikikorwa nk'ico rero kirasaba ko abegwa n'amatora bamenya akamaro kayo mu buzima bw'igihugu no mu gukomeza intwaro ya demokrasi. Amatora rero tuvyumve neza, si amatora ya seni, n'amatora y'igihugu. Umugwi wigenga ari ujejwe guhagarikira amatora n'umugwi w'ubuhinga, n'umugwi w'abahinga, ariko umwe wese arajejwe gukurikirana ivy'amatora. Nico gituma uwutovye amatora abatobeye Uburundi bwose, abatobeye abenegihugu. Muvyumve neza, umuntu atovye amatora ntabatobeye seni, abatobeye igihugu. Nico gituma umwenegihugu wese afise uburenganzira bwo guhagararira amatora, akaraba neza ko byose bigenda biri ku rutonde. Duhiriwe duhishije hano mu Burundi, iyo dutoreraho nyene, tugaharuriraho nyene, kandi tugaharura ku mugaragaro, hakaba icegeranyo, abaserukira bitoza bakagenda mbere bagifise. Ivyo birerekana yuko ari amatora koko aba ku mugaragaro. Bavukanyi, izi nyigisho turamutse rutanguza uno munsi, mumenye ko zifise akamaro mu itunganywa ry'amatora no mu gukomeza intwaro ya demokrasi. Mu nyigisho z'uno munsi cyane cyane nagomba yuko dushimikira ku ntambamyi zikunda kwibonekeza mu bihe by'amatora